Ihiganwa ry'urukino rwa basketball mu Burundi ryaratanguje icese kuri uwa mbere Ntwarante umwaka wa 2025. Inkino zitandukanye zariko zirakinwa ku kibuga ca Entente Sportive hamwe no ku kibuga ca Département des Sports. Umuguru nani watsinze bikomeye cane umugwi wa Ihiganwa ku moti 126 kuri 46. Urukino rwari rurindiranye igishika n'abatari bake rwahoje umugwi wa Dinamo na Rezipo. Urukino rukaba rwarangiye Rezipo itsinze amanota 98 kuri 82 ya Dinamo. Ikibazo cyo kugabanya abanyamahanga bakina muri iri higanwa umumenyereza w'urunani abona ko ishobora kuba ari yambuga itaye ubugi bubiri. Biza kandi bishobora kuba na bibi. Bishobora kuba vyiza, bishobora kuba nabikora babagabanyije cyane naho nyene bajyanye je nabona ko bazana experience baza gufasha biwacu gukomera hagiye ukina no umuntu akomeye na urakomera. Mugabo bishobora kuba na vyiza kubera biha umwanya bajya tubona yuko babizi kutwereka ivyo bashoboye. Umva ko haje abanyamahanga nivyo baratwara umwanya abana b'abarundi. Rero badahari reka rero turabe yuko ivyo twibaza kuba n'abarundi babishoboye. Inyuma y'urukino rwahoje Rezipo na Dinamo umumenyereza wa Rezipo yavuze ko ari umunezero ntangere kuba bashoboye gutsinda umugumaze w'ikino higanwa rya BAL. Anatera kamo abahagarikizi. Intsinzi yose muri VBR wamara umunezero cyane rero iyo utsinze equipe yitwa nka Dinamo imaze gukina BAL, equipe yitwa nka Dinamo n'amateka yayo, equipe yitwa nka Dinamo yakinya ama playoff atakurikira final, nibaza ko biguha intege biguha kwizera ivyo wakoze dira toute la pré-saison uba warateguye. Bitanga message ko turi abafigira au titre abakonkira au titre bidwa ingoga yo kugwanira ibanza bibiri vya mbere bitatu vya mbere bine vya mbere ukine playoff wespere kushobora gutwara VBL. Baze barubaha abakinyi iyo imvura iguye umukinyi yavunitse kariye y'ibiheze hanyerera tugasaba ko bogira nibo babijije ariko babonye hanyerera bareke bagabanya amariske bahagarike match hama ireprene mu nyuma. Inyuma y'izi nkino z'umunsi wa mbere n'uwa kabiri w'irihiganwa inkino zosha zibandanye ku magenekerezo ya 8 na 9 Ntwarante umwaka wa 2025.